mbere yuko dusenga nashaka gusoma ijambo ryo muri zaburi 135. hano uyu munyezaburi aravuga uburyo butangaje, mbere atanguza haleluya ngo haleluya, nimushime. Zaburi 135, nimushime izina ry'Uhoraho, nimushime yemwe basavyi b'Uhoraho, mwebwe abahagarara mu ngoro y'Uhoraho, mu nyubakwa z'ingoro y'Imana yacu. Mushimire Uhoraho yuko ari mwiza, muririmbire izina ryiwe ishimwe kuko ari ry'igikundiro. Kuko Uhoraho yitoranirije Yakobo, Isirayeli yamutoranirije kuba uwiwe bwite. Kuko nzi ngo yuko Uhoraho ahambaye, kandi yuko umwami wacu asumba ibigirwamana byose. Igihimbaye Uhoraho cose nico akora, mu ijuru no mu isi, mu kiyaga n'ibwina hose. Umurongo w'indwi ngo wa gatandatu biranezereza. ibi ku murongo wa gatandatu ni iby'igiciro cyane. rimwe na rimwe twumva abantu bavuga ibi na biriya, tukavuga ngo twovuga ngo nk'aho umenga ni Imana yokora ibyo bavuze, ibyo bayitegetse cyangwa ibyo bashaka ko ikora. Ariko hano kuno murongo wa gatandatu havugwa neza nk'uko uyu munyezaburi avuga hano ngo igihimbaye Uhoraho cose nico akora, mu ijuru no mu isi, mu kiyaga n'ibwina hose. Mbega ibyo si igitangaza? Ego, igihimbaye Uhoraho, ibimuhimbaye. Bene Data bashiki banje, rimwe na rimwe twumva abantu bavuga ngo ego, ngo Imana ngiteza gukora ibi na biriya, ikora ibi na biriya. Ariko murabizi, ikora ivyigomba, isohoza ikora ivyishaka. Kandi Imana yacu ntireka ngo ibwigwe ngene itegerezwa kwitwara n'umuntu n'umwe, kuko niwe mwami w'ijuru kandi niwe mwami w'isi, ibiremwa byose, kandi niwe mwami w'abantu bose. Nibyo byose yakoze. Niwe mwami w'ubugingo kandi n'urupfu, niwe mwami ku rupfu no ku bugingo. Turabizi mbere yuko yanesheje n'urupfu, guhimbazwa no gushimwa bivye izina ry'ubwiza. Ku murongo w'indwi acavugwa ngo arandisha ibipfungu bikava ku mpera y'isi, imvura ayiremera imiravyo. rimwe na rimwe twiyumvira ngo rikwereka imbega ibintu byose biri nk'uku, kubera ko imbega biteye ubwoba. Ariko murabizi, iyo turavye neza byose bigenwa nawe, kandi arongora byose, mbere no mu byaremwe. Rero twe dushimira Imana gusa. Hano hacavugwa ku murongo w'umunani ngo niwe yakubise abana b'imfura bo muri Egiputa arabica, imfura z'abantu bo n'uburiza bw'ibitungano. Yarungitse ibimenyetso n'ibitangaza hagati yawe Egiputa, kuri Farawo no kubasabyi biwe bose. Niwe yariritse amahanga menshi, yica abami bahambaye. Sihoni umwami w'Abamori, na Ogi umwami w'Ibashani, n'abami b'ibihugu by'i Kanani bose. Agaba ibihugu byabo ngo bibe umwandu w'Abisirayeli, abantu biwe. Uhoraho, izina ryawe ryamaho ibihe bidashira. Icibutso cawe Uhoraho kizoraho ibihe byose, kuko Uhoraho azocira urubanza abantu biwe, kandi azokwirimbura ku byo agira abasabyi biwe. Aya n'amajambo y'igitangaza. Bene Data bashiki banje, niyo dushobora gusoma n'amajambo yo guhumurizwa. Bene Data, mwaya majambo yose twasomye turabona igikorwa c'Imana, kandi turabona ko ibintu byose, tubona igikorwa c'Imana, kandi turabona ko ibintu byose bija ko ibintu byose yakoze n'ibyo iriko irakora ntiraheza
canke ntirahagarika, ariko yavuze ijambo rya mbere kandi niwe avuga n'ijambo rya nyuma. Nico gituma turanezerwa cyane, turashima yuko mu buryo bushasha tuba dukoranye hano kuno mugoroba, tukaba dushira hamwe n'uyu munyezaburi kuko kugabisha avuga hano ngo haleluya, mushime izina ryoraho mwebwe basabyi buhoraho, mwe abahagarara mu ngoro y'uhoraho, mu nyubakwa z'ingoro y'Imana yacu. N'umurongo wa mbere n'uwa kabiri wasubiyemwo, araduhamagara rero uyu munyezaburi ngo duhimbaze tumushime umwami w'abami kandi turirimbe izina ryiwe ry'ubwiza. Ndiyumvira yuko nico cifuzo cacu, yuko twohimbaza izina ryiwe, na cyane cyane igihe tuba dukoranye, dushobore kuzamura amajwi yacu n'imitima yacu, kandi duhe umuremyi wacu tumuhe icubahiro no kumuhimbaza. Murabizi, ntitubikorera umuntu, ariko twubaha Imana yacu, umwami wacu. Uyo yaradukunze, nashaka kuvuga natwe turamukunda, kandi kubera ko tumukunda turaza tukamuzanira amashimwe, kandi turanezerwa cyane yuko dushobora kumuvugisha. Mbega ibyo si iby'igitangaza? Icyo ni ikintu cy'agaciro cyane. Ninde ashobora kubitahura? Ninde yo dutahura? Birashoboka yuko abantu binjiye batarabizera ntibopfa badutahuye, boca bavuga ngo mbe abantu bariko barakora iki? Mbega bariko bahamagara nde? Mbega bariko batabaza nde? Ninde abumva? Ariko ndiyumvira yuko nk'abana b'Imana turabizi uwo twumva, turazi uwo tuvugisha, kandi ndiyumvira yuko yamaze kutuvugisha biciye ku ijambo ryiwe ry'igiciro. Amen. Ayo majambo yose nayo ubushobozi, ntibishoboka yuko twobivuga byose ngo bikunde. Ku murongo wa gatatu ngo mushimire uhoraho yuko ari mwiza, kuko ngo ari mwiza, muririmbire izina ryiwe ishimwe kuko ari ry'igikundiro. Ni by'ukuri, kandi murabizi aho mwemu w'Imana ariko arakorera, aho mwemu w'Imana abari hariho ubugwaneza, hariho amahoro, hariho umunezero. Murabizi ahantu hatari amahoro, ahantu atamunezero hari, mwemu w'Imana ntashobora kuba ahari ngaho. Ariko aho mwemu w'Imana ari, haba hariho ubugwaneza, haba hariho urukundo, haba hariho ubwiza, ego haba hariho gusenga, aho haba hariho indirimbo, hariho guhimbaza, aho umutima uranezerwa kandi ubushima. Guhimbaza n'ubwiza izina ryiwe ry'igitangaza. Kandi turashima mu buryo bushasha yuko dushobora kwegera kuno mugoroba, tukegera intebe y'ubuntu, hanyuma tukamuha icubahiro. Reka duhagurukire ibyo ubwo. Data, turagushimira ku bw'ino saha y'ubuntu. Mwami, turanezerewe cyane yuko mu buryo bushasha waduhaye uyu munsi ku bw'ubuntu. Turagushimira Mwami yuko utwemerera tukagira uku gufatanya hano ubu hamwe nawe n'abantu bawe. Mwami, turagushimira yuko utwemerera kuririmba izi ndirimbo nziza cyane, tugakora ibintu byose dushoboye Mwami, kubw'ubwiza bw'izina ryawe. Wakira amashimwe, wakira indirimbo zishimwe mu mitima yacu no mu kanwa kacu, kuko ni wewe wenyene uhabwa icubahiro cyose, guhimbaza kose no gusengwa kose. Uri Imana yacu, waduhisemwo, waradukunze. Haleluya. Uri igikundiro, kandi muri wewe harimo ubugwaneza gusa, kandi akamere keza cyane. Uyu mugoroba ube umugabane wacu. Ni ryose gasho ryanje mu izina rya Yesu. Haleluya, amen. Guhimbazwa no gushimwa biba umwami. Iciza nuko tutokwegera imbere kiretse dufite ijambo ritubereye ry'umwami, ariko buri jambo ryose ry'Imana ni ry'igiciro, kandi dushobora kuryihweza cyane, hanyuma tukareka tugahezagirwa naryo. Mu gihe nari nicaye hajya, hari icyumviro kinjemwo. Reka turabe gusa, twitegereze iby'Imana yakoranye n'abandi, mbega ibyo yabwiye abandi, canke Imana natwe iratuvugisha, canke ikora muri twebwe.
dufise umugabane kuri byose ibyo yakoze n'ibyo agikora ubu. Murabizi turashobora kugenzura Bibiliya yose guhera ku ntango gushika ku iherezo, kandi igihe rero tugize indunduro yabyo dutegereza kwibaza ati mbega Imana yakoze iki muri wewe no muri jewe no muri wewe biciye ku ijambo ryiwe. Simpave nibagira iki cyumviro duhejeje gusobanura ubutumwa bwa Mwene Data Branham, kandi avuga umuyaga, akavuga ngo Imana yaremye umuyaga, ngo kandi igihe cyose Satani atinjiye muri uwo muyaga, uwo muyaga umeze neza, uzana ukumererwa neza, guhembuka, byose biba bimeze neza. Ariko mu gihe Satani yinjiye muri uwo muyaga, aho rero uwo muyaga urarimbura, ukazana ibibazo, ugakora ibibi byinshi. Aho rero naciye niyumvira yuko ari ikintu gishasha, kuko jewe ndakunda ubwanje, ndakunda kuraba umuyaga uri kuranyiganyiza ibiti, ndakunda kubona ibyo bintu bihungabana, ariko si bishasha kuri ni bishasha kuri jewe. Igihe Mwene Data Branham yavuga ngo Imana yaremye umuyaga, ngo umeze neza, uwo muyaga muri wo urimwo ibyo byose dukeneye. Ariko mu gihe Satani yivanzemwo, aho rero ibiti biragwa, inzu zigatemba, haba hariho biba byinshi. Mbere akaca avuga ngo Imana yaremye n'ibikoko, ngo byose byari ibinyamahoro, byose byarabana, nta kintu na kimwe muri cyo cagira nabi ikindi, ngo ni gusa igihe Satani aba yinjiye muri byo, akaca avuga ngo mu kuganza kw'imyaka 1000, kandi niko ibyanditswe bivuga ngo aho intambwe n'umwagazi w'intama bizoba biragirirwa hamwe, kandi intambwe ntizojya mu mwagazi w'intama, ariko byose bizosangira, byose bizojya birire hamwe, kandi ibintu ibyo bizobihabwa igihe Satani azobaboshwe. Ariko muri uno mwanya ntitwitwaretse cyane uwo muyaga uwo Satani yishiramwo, canke mu bikoko ibyo nawe ashobora kwishiramwo. Ariko muno mwanya turi hano kugira ngo twirabe twebwe ubwacu, twirabe mu cirore c'ijambo ry'Imana. Ndiyumvira yuko ni Mwene Data Rusi yamaze kuvuga ngo aho Imana iri hariho ubugwaneza, hariho urukundo, hariho amahoro. Aho Imana iri hariho umunezero muri Mpwemu Yera, kandi ubwami bw'Imana ni amahoro, bigizwe n'amahoro n'umunezero muri Mpwemu Yera. Nimba bitameze nk'uko mu bizera, mbega hariko habiki rero? Yego iki dutegerezwa gushira ikiganza ku mutima wacu, ntidusome ibi bintu ngo tumve ibi bintu nkaho umenga misi yose twumvira ku bandi. Oya, ntegerezwa kwibaza jewe ku bwanje, nkibaza ati mbega ni mu buhe burebure Kristo ubwiwe yafashe ishusho yiwe muri jewe? Mbega ni kugera hehe ashobora kubaho ubuzima ubwiwe muri jewe? Mu gihe nzi yuko abakozi b'Imana bose mu buryo bukomeye bakora ibyo Imana yaba ibategetse gukora, kandi turabizi yuko tuzobigaruka ko umunsi umwe ko biri kose hariho ikintu kindi ku mutima kandi gitegerezwa kuvugwa, ariko mu gihe gikwiye. Ariko iyo turabye ibyanditswe byera, Yohana yari umuhanuzi yasezeranijwe. Hari handitswe muri Yesaya 43 na Maraki 3:1 yuko hari uzoza kugira ngo abanzirize umwami, ace inzira, agorore ibitagoroye, acishe bugufi biri hejuru, ashire hejuru ibiciye bugufi, agirire inzira igororotse umwami wacu. Ariko
tuca dusoma mu byanditswe byera ngo ntiyakoze igitangaza na kimwe Yohana Umubatizi nubwo yari umuhanuzi asumba abandi bahanuzi niko ibyanditswe bivuga ngo nta muhanuzi yabayeho akomeye nka Yohana. Ico ni igishinga na Yesu yivugiye muri Matayo igice ca 11 nimba ndabivuze neza nimba ntibeshe, kandi umwami akagenda agashika havuga ngo yararengeye umuhanuzi, ngo yararengeye umuhanuzi, ariko ntiyarengeye kuba umuntu, ntiyari umumarayika, yari umuntu, ariko yararengeye kuba umuhanuzi mu burebure. Aho yarari ntiyahanuye gusa, ntiyavuze ubuhanuzi agana kuri Kristo, ariko cenga muvuge ko ariko yagize ubuntu bwo gushiraho ikiraro hagati y'isezerano rya kera hamwe n'isezerano rishasha, akavuga ngo uyo w'abahanuzi bose bahanuye bavugishijwe ko ngo ahagaze hagati muri mwebwe, kandi ngo simbereye kubohora utugozi tw'ibirato byiwe. Abahanuzi bose bari baravugishijwe kuri we umwami wacu, ariko Yohana Umubatizi we ntiyarakeneye kuvugishwa kuri uyu. Yashobora kuvuga ngo ari hagati muri mwebwe, kandi ngo ndababatiza mu mazi kugira ngo mwihane, ariko wewe aza kubabatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Rero dutegereza gutahura ibyo bintu byose mu buryo butumbereye, ariko nimba dushaka ubure kubaza ikibazo, kandi narakibajijwe canke n'abandi nabo baranakibajijwe, abantu basa nkaho menga ntibabonye ikintu gikomeye mu by'Imana yakoze muri iyi myaka yose irenganye, kandi tuca tuvuga gusa nk'uko umuhanuzi wo mu isezerano rya kera yavuga ko yabisaba ngo mana ngo ugurura amaso yiwe kugira ngo abone. Nimba Imana itwuguriye amaso ku byo yakoze, aho rero turashobora kuririmba n'indirimbo ngo harora ineza Imana yakugiriye canke imigisha, ngo ibyo bigusange ku nzira yawe, ariko birakwiye ko uba ufise amaso yugurutse ku bw'ibyo. Ku byo twe tuzi mu byanditswe, Yohana nta gitangaza na kimwe yigeze akora. Yari afise ikindi gikorwa kindi n'ubukozi, kandi nabivuze rimwe igihe umumarayika w'umwami yaza kuri Branham itariki 7 z'ukwa 5 1946, yavuze cyane cyane ku mpano yo gukira indwara iyo yari yahawe n'Imana, kandi yuko mbere na kanseri izopfa imuhagaze imbere niyasenga, kandi akaba umunyakuri agasenga. Uwo yari umwami nk'uko twabyumvise mu ijambo ryatanguje, niwe asohoza ukugomba kwiwe mu biwe kandi na hano ku isi. Nimba twoshobora twese gukora ibyo dushaka, aho rero byace bimera gute? Oya, ego Mwene Data yabivuze ngo ko barakajagari mu bwoko bw'Imana, umuntu wese ashatse gukora icyo ashaka, ariko Imana yo ishatse gukora ibyo yahitiyemo gukora, aho rero kaba ari gahunda y'Imana ibigarukanywe, kandi hariho umugisha, aho haba hariho ukubakwa, aho haba hariho hariho gukomezwa mu kwizera. Aho rero turumva ijambo ry'Imana ntituryumvisha imitwe yacu n'imwe yacu, ariko tubyumvisha impwemu mu guhishurirwa mu bwina bw'imitima yacu. Aho rero twungukira bikomeye muri jambo ryose riba risomwe. Hano mu cete cy'Abakorinto, ijambo Paul yandika mu Bikorinto, Abikorinto ba mbere 2:7,
abikono wa mbere kabiri umurongo w'indwi. Ariko tuvuga iby'ubwenge bw'Imana bwari bwaragizwe ibanga. Murazi ko Imana yarihishijwe muri Kristo kandi yihishura muri Kristo nyene. Ibintu bibiri icyarimwe, yirihishije ku batizera ariko yihishurira abizera. Kuriko bimeze bamwe kuri bamwe iranyegeje hanyuma ihishuriwe abandi. Kandi hacavugwa hano ubwenge bw'Imana bwagizwe ibanga, ngo tuvugishwa n'ubwenge bw'Imana bwari bwaragizwe ibanga, bwari bwaranyegejwe ubwo Imana yagabiye kera ibihe byose bitarabaho kuzoba icubahiro cacu. Manu ntiyari ya bose, ibintu bitari byabitswe ahera canke mu rugo, ariko bikabikwa ahera cane hamwe n'inkoni ya Aroni. Iyo yari yashuritse mw'ijoro rimwe. Imana yari yemeje ibyo kubw'ubuntu. Hano ijambo rengo gutoranywa riravugwa hano naho ngo twigisha ubwenge umurongo w'indwi, ariko tuvugishwa n'ubwenge bw'Imana. Mu gifaransa ngo twigisha ubwenge bw'Imana bwari bwaragizwe ibanga. Mbega muno mwanya ntitwovuga natwe ko biciye ku butumwa bw'igihe c'iherezo, biciye ku kugurugwa kw'imatanije ndwi, biciye ku guhishurirwa kw'amabanga y'Imana, yuko ubwenge bwari bwaranyegejwe buyobeye, bwari bwaranyegejwe bugizwe ibanga. Mbega ntitwabwigishijwe, mbega ntitwabuhawe ku batizera hamwe no kuri abo babumva umenga bazi ibintu byose gusumba abandi, bo babona ngo ibintu bikomeye cyane, kuko nta nkeka babumva ngo umenga bamenye byose. Ariko jewe nirengagije byose, hari ibintu byinshi cyane niyobagije, kandi ndashimira cyane Imana yuko nshobora kuba nicara ku birenge by'umuntu w'Imana, ni kuvuga nkicara ku birenge by'umwami, kugira ngo numve amajambo y'ubuntu ava mu kanwa kiwe. Kandi ndizera gushika ku munsi wa nyuma w'ubuzima bwanje nzoguma ndabyizera yuko Imana yagaragaye mu buryo nkingi y'umuriro, kandi hamwe n'uriya muco ya nkingi y'umuriro yinjiye mu cumba, yinjiye mu kumba n'uyo uwo muco, hanyuma uragaragara no mu makoraniro, urerekanwa ya nkingi y'umuriro nyene. Rero si amajana gusa, si ijuri amajana gusa, ariko n'ibihumbi byinshi. Jewe ndizera kandi nzokwama nizera yuko yari umuhanuzi yarungitswe n'Imana. Uwo niwo uguhishurwa kw'ijambo n'ugomba kw'Imana yabihawe byo muri kino gihe. Kandi abo bose birakwiye ko tubivuga kandi mu buryo bwumvikana. Abo bashaka guhagarara imbere y'Imana, bahaguma imbere y'Imana, bategereza kuba bafise ego mu mitima yabo kuri ibyo bintu, kandi ntibabukwe kwiyumvira yuko bofata inzabibu zumye, imbuto bagashira umutsima bagashaka ku ruhande, bagafata inzabibu gusa. Dutegereza kwakira iby'Imana yaduhaye mu mwuzuro wabyo nk'uko nyine yabiduhaye. Bitameze nk'uko ntidukeneye no gutangura. Nimba dushaka kuguma turobanura dutoragura ngo uko ni guhishurirwa, uko si guhishurirwa, uko ni guhishurirwa, uko si gutahishurirwa, ibi si byo, ibi ni byo, aho rero dushaka guhera hehe? Mbega dushaka guhereza hehe? Ninde yoba umucamanza ku iherezo? Oya, twinjiye mu gihe gikomeye. Nimugire ibintu mwishira mu mitwe, ni Imana izogira ijambo rya nyuma. Hano haravugwa ku murongo w'indwi iri jambo ngo twigisha, mu gifaransa ngo twigisha ubwenge bw'Imana bwari bwaragizwe ibanga, ngo bwari bwaranyegejwe ubwo Imana yagabiye kera ibihe byose bitarabaho kuzoba icobero cacu. Ngo Imana yiyumviriye mbere no kucubahiro canke ubwiza bw'abantu bayo. Ico ni ikintu gihambaye kubw'ubwiza bw'ubwoko bwayo. Twebwe abayubaha tukayiha icubahiro, isaha iraje aho izohindura ubwoko bwayo. Bisigurwa ngo
ikabuhindura mu mubiri wabo upfa, ikabahindura bagasangira ubwiza bwiwe nawe. Tuzomona uko ari, tuzoba dusa nawe. Kandi hacavugwa aha mu neza inyuma yuko ngo yabigabiye kuzoba icobero cacu. Iherezo ry'umurongo w'indwi, abatoranijwe bose batoranirijwe ubwo bwenge bwagizwe ibanga bw'Imana, ubwo bwari bwaragenywe ibihe byose bitarabaho, imbere y'uko ibinjana biza, imbere y'uko biba, byari bibikiwe ubwiza bwacu. Kandi nivyo byabaye mu gihe ca Pawulo, mu burebure canke bivanye mu buryo uko yabihawe kiriya gihe kera ku bw'ishengero. Kandi niwe yashobora kuvuga ngo ibanga nararihawe biciye ku guhishurirwa, hanyuma akaca aheraheza avuga ico gice n'ayo majambo. Umurongo w'icenda na nyine, ariko nk'uko handitswe ngo iby'ijisho ritigeze kubona n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Dushobore kuba mwaba bayikunda. Turizera yuko yadukunze, niyo yabanje kudukunda. Bitameze nk'uko ntitwoshobora kuyikunda natwe. Ni gusa abo yakunze ikabahamagarira ikabasohora mu isi, abo nibo nabo ku ruhande rwabo bashobora kuyikunda mu rukundo yadushingiye intahe ubwayo ku bw'ubuntu. Umwami adufashe kugira ngo turengane iki gihe, icyo dutegerezwa kurindira ku bw'ubuntu. Murabizi, igihe dusome mu byakozwe n'intumwa, misi yose ntitubona inama canke inyishu iyo intumwa zikomeye zari ziteze ku Mana. Hama uyu munsi nasomye mu ncamake igice ca 21, ni n'ahantu hazwi cane, hatumye mpangayika cane mu myaka myinshi. Heraba rero ku murongo wa 23, Pawulo ashika Yerusalemu, asangayo intumwa, hanyuma bababwira yuko bamuvuga ko ibintu byinshi cyane, agwanya amategeko, ibyagezwe, gukebwa n'ibindi n'ibindi. Hanyuma hariho umurongo rero, ni umurongo wa 23, akaca avuga, baramubwira bati nuko genza utyo uko tukubwira. Aha rero bari bafise ibyo bagambiriye byiza, ngo ukore neza ibyo tugomba tukubwire. Hanyuma gikurikira ku murongo ngo dufise abagabo 4 bari nico basezeranye, ubajane wihumanure nabo, ubaterere ngo babone kwimosha, maze bose bazomenya yuko ibyo baguteranije kuri bo atakuri kurimwo, kandi ko nawe ubwawe ugenda witondera n'ibyagezwe. Mbe murabibona aha ibyo ari byo ku ntumwa, aha murabona aha ku ntumwa byari bijanye n'uko Pawulo azane ikimenyamenye mu rusengero rw'i Yerusalemu yuko yemera byagezwe, yuko atakira kimwe nk'aho umenga nta kimwe kije kiba, arihire ukwihumanura, hanyuma ashitse abo bantu bagende bimoshe nk'uko ibyagezwe byari bimeze, nk'aho umenga ugucurwa ntikwari kwabeho. Hari mu ntego imwe gusa, kugira ngo abantu bamenye yuko ibintu byose avugwa ko atari byo na gatonyi. Mu bwina Pawulo yari yamaze kuvuga guhera kera
guhera kera yari yavuze Kristo, yigisha Kristo nk'uwabambwe, yari yamaze kwigisha Kristo nk'uwabambwe, yerekana ku bantu yuko ibyagezwe byari bifise agaciro gushika kuri Kristo, hanyuma yuko Kristo kwari ugusoza kw'ivyo byagezwe. Ariko hano nubwo bimeze uko, yakurikiranye inama y'abantu. Hanyuma iyo Mwene Data Branham atari yambwiye itariki 3 z'ukwa mbere, itariki 3 z'ukwa 12 1932, aramubwira ati Mwene Data Frank, ntubandanye uhangayika kuri no rugendo rwa Paulo aja Yerusalemu, ntubandanye bihangayikako. Yari mu kugomba kw'Imana, ubwo rugendo rwari mu kugomba kw'Imana. Iyo bitameze nk'uko vyoba bikingora kubyizera gushika ubu yuko kwari mu kugomba kw'Imana, ariko Imana yabikoze nk'uko nyene. Kandi igihe Paulo yarahejeje hamwe n'igikorwa ciwe, imiryango y'urusengero yarugaritse, hanyuma byari bimaze kurangira. Ubu rero bari bafise ibyagezwe n'imigenzo yiwe n'ingene babikoresha, bashobora kubyigumiriza rero bakabigumya, urusengero rugagwa. Murabizi, hamwe n'Imana ibintu byose biratangaje. Turashobora kwiyumvira ngo ego, ngo n'abantu ngo bavuze ngo kora ibyo tuza kukubwira kugira ngo bose baze kumenya neza, bamenye yuko uri umuntu ashishikarira cyane ibyagezwe, kugenda mu rusengero, yuko ugira indahiro kandi ukariha no kwihumanira, uriko byose be kuri wewe. Hanyuma abantu bose duco bamenya ego ntibyagenze nk'uko. Igihe muza gusoma ibibandanya, abantu bo mu ntara zo muri Aziya baje mu rusengero, hanyuma bararaba babona Paulo hariya, hanyuma baravuga ngo gatonyi ndabasabye, uyo mugabo uyo isi yose yari icuritse, aracurika. Ubu rero arimo yahumanije urusengero rwose. Murashobora kubandanya kubisoma ibibandanya, ibintu byanditse hariya. Rero inzira z'Imana zacu ziratangaje cyane, buri rimwe ziba ziri hejuru cyane ku buryo bwo tobishikira, zikaba zimbitse cyane ku buryo bwo tozitahura. Ariko inzira z'Imana ni inzira z'igitangaza, kandi dutegerezwa gusa kuvuga tukamenya yuko umwami arongora mu buryo butangaje abera biwe, nkuko byanditswe muri Zaburi. Intumwa zashaka kurokora urukuba rwa Paulo ngo ntiyicwe, yategeza kuguma imbere y'abantu nk'umuntu yoba yaricaye ku birenge bya Gamariyeri, umuntu yarazi ibintu, azi ibintu byo mu byagezwe akabyitondera. Imana yari ifise iyindi nzira. Murabizi, mbere niyo twemeye inama, ukugomba kw'Imana kuzosohoza nk'uko gukoreka mu ijoro kuzonakoreka no ku isi. Kandi nibyo twumvise mu ijambo ry'intangamara muri Zaburi 135, hacabamwo mu iyo nkuru yose ikintu gitandukanye n'intego bari bafise mu gutanga iriya nama. Mw'iyo nkuru mu byakozwe n'intumwa 21 hamwe na Paulo havumwo ikindi kintu. Mbega ndetse igitangaza, Imana yacu ifise inzira z'ubwiza, hahiriwe uwo muntu ashobora kwihuza n'izo nzira, akisesha nazo, agashobora kuvuga ati oh Mana, kuko umunyezaburi avuga ngo akavuga ngo ushire inzira zawe kuhoraho, umwitege azokora ibintu neza. Inzira inkuru ntivuga ibintu byiza, ariko Imana yabikoze neza kubw'ubwiza n'icubahiro c'izina ryera ryiwe ry'igiciro. Mu byakozwe n'umwaka 21 ku bijanye na Paulo Yerusalemu, isohoza ibintu byose binezereza, nk'uko twese muri Zaburi. Mw'ijuru no mw'isi Imana ikora ibyo ishaka gukora, kandi kubera yuko turi hano ku isi kandi bikabijanye n'ubwoko bwayo, nashacana ku ishengero ryayo mu buryo budasanzwe, reka dufate mu kwizera yuko
reka twizere kandi tubivuge tubyemezwa yuko azosohoza biciye ku ishengero ibyo yitiyemo gukora, yuko azoriherahereza kandi kazorishira imbere yayo atamasembwa atamarabaga imbere y'inyonga z'ubwiza bwayo, ryogejwe mu maraso y'igiciro y'umwagazi w'intama, kandi bazoba babonetse ko babereye guhagarara imbere yiwe binjire mu bwiza. Ayo majambo yose ayo twiyumviriye ko uyu munsi doreye kuri mirongo ya Bibiliya ntagwe mu kwibagira kwanyu, ariko ashobore kwinjira, yinjire yimbike mu mutima wanje no mu mutima wawe. Ntaco bivuze inama zanjye n'izawe izo ushaka guha abandi. Imana niwe mu mujyanama, niwe data w'amahoro, niwe nkomezi. Ukugomba kuwe kukorekwe ngaha ku isi gukoreka mu ijoro, kandi ubwami bwiwe buze mu bushobozi. Nicyo cyifuzo cyacu kandi iryo sengesho ryacu twese mu izina rya Yesu. Amen, amen. Hahimbazwe kandi hashimirwe umwami Imana yacu kubwo amajambo yose y'igiciro tumaze kumva mu byanditswe byera. Mu kanya gato turagiye gusenga. Amaso yanje yaguma yinjira cyane mu byanditswe, kandi ngomba asome imirongo ibiri gusa. Haravugwa mu Bikorino ba mbere 1:29 que nul chair ne se glorifie devant Dieu. C'est donc à lui que nous devons, que vous devez d'être, kugira ngo ntihagire umuntu yirata imbere yiwe, qui a été fait pour nous. niyo ibaha kuba muri Kristo yaduhindukiye ubwenge n'ibindi. Ibisi by'igitangaza ndizere ko twatanguranye n'ijambo dutegereza kumuzanira amashimwe. Dorahezera y'amajambo niwe ngo muri Kristo Yesu yabahindukiye ubwenge, niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu yaduhindukiye kuba ubwenge buva ku Mana, ngo yagizwe ku bwacu ubwenge buva ku Mana n'ukugororoka n'ukwezwa n'ugucungurwa. Umurongo wa 31 kugira ngo bibe nk'uko handitswe ngo ijambo rigumana agaciro karyo kose. Mu Gifaransa Yeremiya 19, ushaka kwirata yirate mu mwami, yishimagize mu mwami. Ayo n'amajambo kandi n'ay'agaciro. Ijambo ry'Imana rivugisha umutima wanje n'umutima wawe, kandi ntidukeneye kwibaza ikibazo cyose. Umuntu yiyumviriye yuko ari ikintu kanaka, akiyumvira yuko arengeye mwene data wiwe wundi, ahubwo ntacari mu maso y'Imana kugira ngo yiyumvire yuko arengeye uwundi mwene data. Ntidushobora kwibaza ikintu na kimwe, ntidukeneye kwibaza icyo cyose. Paulo, umuntu w'umunyabwenge cyane akomeye, yaje adedemezwa, murabizi, kubera yuko yari yahuriye n'Imana nzima. Kandi ndibwira kandi ndabwira kuri mwese yuko nimba wewe nanje twagize uguhura nyabyo, tugahura n'Imana nzima, aho rero ubwibone bwose mu buzima bwawe buzogwa hasi, ibi byose bizotemba. Kandi ibyo bintu byose byigira ngo nibikogwa, Kristo gusa azofata ishusho muri wewe mu gihe ibyo byagiye kubikarenga. Aho ntuzogutwenga uwundi muntu, ntuzokwishira hejuru y'uwundi muntu, kandi ntuzokwigira ikintu kiriya ngo wishire hejuru y'abandi. Oya, ahubwo uzomenya ibyo ukwiye gukora. Paulo bwa mbere yari umuntu yari akomeye, yari afise igikorwa, ego yari gukora ibi na biriya, ariko hanyuma igihe umwami yahura nawe byari bimaze kumurangirana. Hanyuma turabibona yuko nkuko twabyumvise, twebwe ntitumuhitiramwo, ariko Imana nzima ni Imana nzima yonyine, niyo igena inzira zayo. Nashaka kuvuga yuko inzira zacu nazo zigenwa nawe, zigenwa n'Imana. Binatara bashiki banje, inzira izo dutegereza gucamwo ni murabe. Ubu rero handitse ku murongo wa 30 ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu. Si umuntu tubikwira, si jewe, si Mwene Data Frank, si Mwene Data Branham bitegerezwa kugira ngo mube muri Kristo, ariko ni kuriyo niyo dukwiye guha amashimwe ko yakoze ibyo bintu byose muri no minsi.
Si quelqu'un cherche à umuntu arondeye iryo jambo ryanditse mu Bikorinto ba mbere, Bikorinto ba mbere 1:29 na 30, na hanyine turi Imana yizigirwa iduhezagire ihezagire ijambo ryayo ku bwacu. Mwene Data Frank yamaze kuvuga ngo ijambo rikorewaho riraho kugira ngo rizanwe, kandi nk'ibyo guhitamo igihe tubyakiriye neza rivuye ku mwami, kandi ndizera yuko turanezerwa kuri buri jambo ryose, kuko ijambo ryose rirafise ikintu ushaka kutubwira. Ijambo ryiwe ni iry'igiciro, ntacyo bitwaye aho tworisomera hose, haba ku ntango ya Bibiliya canke ku iherezo rya Bibiliya canke hagati muri Bibiliya. Murabizi ni iry'agaciro kuri twebwe cyane, ni iry'igitangaza, kandi yumvira yuko ntituri abantu bavuga ngo nta kintu kimwe yadukoreye, ariko turashobora kuvuga ibintu iby'Imana yakoze mu buzima bwacu, mu buzima bwacu. Kandi mu gukora ibyo ntitwishimagiza, ariko dushimagiza mu mwami, kuko niwe yakoze ibyo bintu mu buzima bwacu. Ego turinahaza umwami wacu, niwe yakoze mu buzima bwacu. Nindere yo gira ikintu agirisha dukora muri twebwe, nta numwe muri twebwe, ariko yakoze ibihambaye mu buzima bwawe no muri jewe. Kandi nashaka kuvuga yuko nimba atarabikora, ubure niwo mwanya wo kubikora. Mumwemere gusa abikore, mumwemere gusa abikore, mumwemerere, hanyuma mwinjire mu ijambo ryiwe. Azoza mu byo yemerewe byose mu buzima bwawe, izina ryiwe rishigwe hejuru kandi rihimbazwe. Sinzi ingene bimeze kuri mwebwe mwese, ariko iyi saha je ifise kinini imbwiye, ijambo ryiwe rifise byinshi rimbwiye kuri mugoroba. Sindaba umuntu n'umwe, ndaba umwami, kandi ndaba no ku ijambo ryiwe. Ni iby'igiciro cyane kandi ni iby'igitangaza. Ndiyumvira yuko namwe hari ikintu rifise ribabwira. Ego ndabyizera nta nkeka. Aho rero ubugwaneza bw'Imana buzuzura umutima wawe bwuzuye umutima wanje. Ndanezererwa buri jambo ryose, kandi nubaha micubahiro we wenyene, niwe wenyene abaha kuba muri Kristo Yesu. Hahimbazwe kandi shigwe hejuru izina ry'umwami. Amen.